data. Mu by'ukuri abatasi baragiye i Kanani yo mw'ijuru kandi basanze ari igihugu ciza cane. Mose ndetse na Enoke abo n'abantu baserukira urubyaro rwa Adamu baragiye mw'ijuru basanze ari igihugu kinini cane twese codukwira. Nta muntu n'umwe Imana yaremye yobura inzu iwe mw'ijuru. Ni inzu nziza cane kandi ziteye igomwe. Ni igihugu c'amahoro kitagira icaha. Mbega ukuntu Imana iturarikira kwihana ngo tuzocegukire. Ariko benshi muri twebwe bariko basubira inyuma kandi twari tugeze ku rugabano. Bariko basubira inyuma kandi twari tugeze ku gutsinda. Bafashwe n'Imana z'ipeyori. Mbega ukuntu ubusambanyi bw'imonogoje mw'ishengero ry'Imana. Mbega ukuntu ivyitwa ibizira vy'akaboregwe vyatsindaro mw'ishengero ry'Imana. Nta gukekeranya tugeze ku rugabano rw'i Kanani. Mbega muri inzu y'Isiyoni we uriteguye kwambuka? Umwanya mwiza w'ikiganiro ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi. Kurikiranira kuri televiziyo niyo Avira TV ica ku mirongo ya YouTube ndetse na Facebook. Murahawe ikaze mwese mwa kino kiganiro ciza. Murakoze. Reka twongere tubaramutse ubugira kandi bavukanye n'abashiki bacu dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Ubuntu n'amahoro biva kuri data twese bibane namwe. Mu nyubako yacu yitwa Avira TV tuguruye icumba c'ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi. Ariko kandi tugeze mu gice ca kabiri c'icigwa cacu twatanguye. Ivisomwe twavuga ngo ibimenyetso by'ibihe bitubwiriki. Ni murabe buragorovye twegereje mu rugo. Wabyirengagiza utabyirengagiza, wabiha agaciro canke se utabiha agaciro. Mu by'ukuri buragorovye abana b'Imana begereje mu rugo. Nimba utagize amahirwe yo gukurikirana ico cigwa ca mbere ca kino cigwa tugiye kubandanya, reka ndakurarikire gusubira inyuma ngo utangorane natwe kuko ari icigwa c'urukurikirane aho tugiye gusanzurira hamwe ibijanye n'ikorosi ridasanzwe Satani yateguye kandi akaritegura neza. Akaritegura guhera igihe isi yaremewe kandi iryo korosi akanaryo yateguye gukoresha muri kino gihe kirangiza amateka y'isi. Mbega muri inzu y'Isiyoni uhagaze gute? Imbere yuko tubandanya mu nkundire twongere duce bugufi imbere y'ibirenge by'umwigisha mukuru ari we Yesu Kristo kugira ngo tumusabe ngo atuyobore muri kino cigwa kigira kabiri c'urukurikirane rwacu. Dusenga Imana. Turagukengurukiye muremye ijuru n'isi kubera ko dukunda. Urakoze kubera ko uramunyacubahiro kandi ukaba nyir'ubutware. Mu by'ukuri abami bo ku isi bokomera kandi bagahangama ku ngoma zabo. Ariko ingoma zo ku isi zirahangura, mugabo ingoma yawe n'ingoma itazovaho n'ubwami butazigera bushira. Turakwinginze ubwo tugiye kumara akanya kwiga ibijanye n'amakuru ubwami buhoraho aribwo bwawe. Utuyoborere ku nzuzi z'amazi y'ubugingo kandi utwamurire ku giti c'ubugingo kugira ngo twige dutahura ubumenyi bwacu buzamurwe bugere ku rugero rushitse kugira ngo muri kino cigwa tuhakure ibyiza kandi by'igikundiro bidushoboza kubandanya dutsinda muri urugendo rwacu turimo. Ni mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisavyemo, amena. Bavukanye twibukanye ko turi mu gitabo c'itanguriro igice ca 11 aho turabira hamwe ngo Imana iyoberanya indimi z'abantu. Twarabonye ko bano bantu bakomoka mu rubyaro rwa Nowa baje imigabo baravugana bati ngo twibakire igisagara n'umunara uzushikire ijuru kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa twoye gusabagira mu isi yose. Muri make impamvu nyamukuru yateye bano bana ba Nowa kuja ino migabo bari bifuza kuronka izina rya rurangiranwa. Bari bifuza
kudasabagira mu isi, bari bifuza kuguma hamwe. Mu by'ukuri ibi wari umugambi wagutse cyane, babipanze umenga birasanzwe, ariko wari umugambi munini Satani yari amaze igihe kinini ategura, kandi yari yiteguye kuwusohoreza muri no rubyaro rwa Nowa. Wari umugambi kandi wari ugiye kubandanya ugakomera ku rugero rw'uko natwe uno munsi abashikwa ko n'amaherezo y'ibihe tubaho twisanga muri no proje Satani yateguye uhereye ku kurema kw'isi. Imana nitugwanire cyane. Uno mugambi igihe Adamu na Eva bamara gushukwa bakagwa mu caha, bisanze bawinjiyemwo, nta yandi mahitamo bari bafise uretse kubandanya bari muri uno mugambi, bakagundagurana nawo, bakagwana kugira ngo byanka byakunda bashobore kuronka agakiza nubwo bari muri ibyo. Satani amaze kwaka ubutware Adamu bwo kuganza inosi yacu, isi n'ibirimo byisanze mu biganza bya Satani. Satani yateye muri buri kintu agiteramo ubumara bw'icaha. Ikimenyetso c'icaha canditswe kuri buri kibabi cose c'igiti, buri majyamazi yose ryavuga icaha, buri ruhu rw'umuntu rwose rwerekana impembo y'icaha. Urupfu rwinjiye mu bantu, isi irahindana. Ubunyabugingo bwiza bwatera umunezero ababyeyi bacu ba mbere bwinjirwamo n'icaha, nuko butangura kuryana, isi hindukamo imivurungano, ibintu biratopangana. Imana nitugwanire cyane. Mugabo kandi hari ibyizigiro, kubera ko Imana yasanze ababyeyi bacu ba mbere muri ibyo bihe bari barimo, bari bihebuye, bari bagenda menya, nuko Imana ibaha isezerano ry'umucunguzi, ibabagira umwagazi w'intama, ibambika urusato rwayo. Ico kimenyetso Imana yabakoreye yari ibibukije ko naho baguye mu caha ijuru ritabahevye, ariko igihe kizogera Imanueli umucunguzi w'abantu akabavukira, agaheza akongera akabakura mu bubata bw'icaha. Adamu yaremeye asohorwa mu itongo rya Edeni, aja hanze y'itongo rya Edeni gutangura ubuzima bushasha bwari bugoye. Ntabwo yari amenyereye kurima, ntabwo yari amenyereye kuba harushe, ariko Imana iramubwira ngo uzobaho urushe, kandi isi niyo uzorimamwo ibiyivuyemo akaba ari byo ufungura. Imubwira ko azohora n'imibabaro, imubwira mbere ko urupfu ruzoza rukamusanga. Inyuma y'igihe gitoya Adamu yagiye gutangazwa no kubona areze mu biganza by'ikiziga c'umwana wiwe. Adamu ntabwo yari bwabona urupfu, ariko aragwibonera mu maso. Abeli aryamye ubutikoma, Abeli yasinziriye aryamye ubutikoma, Adamu atura akaborogararira. Ntabwo yari azi uburyo Satani yateguye iyo nteguro, ariko kuva ico gihe aramenya ko isi yacu yamaze kwinjira mu buryo bweruye mu ntambara ihambaye kandi itagomba gusubizwa inyuma. Hari ibyizigiro bidasanzwe kuri Abeli, kuko naho yari asinziriye, yasinziranye ibyizigiro byo kuzosanganira umwami wiwe hazogarukira ku bicu. Mu by'ukuri Abeli naho yapfuye, ibyanditswe bimushingira intaye ko yapfuye agororotse, mbere harugwa mu bahizi mu kwizera. Abo rero naho bari mu isi bagendagenda nk'ingenzi n'inyambukira, kandi ngo baritegereza bakabona igihugu kirushije ikindi kwa ciza, ariyo Kanani yo mw'ijuru twese dusiganirwa. Imana nihabwa icubahiro cane. Adamu amaze kubura Abeli, Imana yamushumbushije uwundi mwana mu rubyaro rwe yitwa Seti. Ubu Seti nawe yavutse mu gihe Kayini wari umwana wa Adamu yari amaze kubaka ubwami bukomeye cane, yari amaze kubaka igisagara gikomeye cane. Ico gisagara ciwe niyo ntanguriro ya mbere y'ubugumutsi ku Mana, cari igisagara c'urugomo, igisagara c'akaberwa n'ubwicanyi, igisagara c'ubusuma, igisagara c'ibibi byose, cari igisagara cahakanye Imana ku mugaragaro, gisenga ibigirwamana. Urubyaro rwa Seti rwahamagariwe kwitandukanya n'urubyaro rwa Kayini, ariko uko ibihe byagenda biraza, niko ngo abana ba Seti bagenda bitegereza mu rubyaro rwa Kayini, bashima abana babo, batangura gushingiranwa hagati yabo. Nuko abana b'Imana bamaze gushima abana b'abantu, imico yabo iravangavangana, isi irononekara, isi yuzuramo urugomo n'ubwicanyi. Ari naho tubonera ko Imana yitegereje mu rubyaro rwa Adamu, ibona umusaza yitwa Nowa iramushima.
twarabivuze mu gice ca mbere. Nowa yagize imibereho yejejwe mw'isi yononekaye kugera igihe amara imyaka 120 akora ico gikorwa ceranda. Kuhereza ry'iyo myaka imvura iragwa. Mu vy'ukuri abantu bari baranse kumvira imburi. Iyo mvura imaze kugwa ihonye ibinyabuzima byose byo kw'isi byari byaranse kwinjira mu bwato. Ariko Nowa n'umuryango wiwe, Nowa n'umupfasoni wiwe n'abahungu biwe batatu, Shemu, Hamu na Yafeti, hamwe n'abagore babo batatu, abo bararokoka. Nuko basohoka mu bwato inyuma y'amezi 5. Bamaze kugera hanze, Imana yongera kwibutsa isezerano ryo gucungurwa. Nuko batanga ikimazi geranya Kristo, berekana ko bamwizigiye. Imana nihabwa icubahiro cane. Mu by'ukuri Nowa ageze hanze y'ubwato yaratanguye ubuzima bushasha. Byabaye ngombwa ko abana be batangura kubaho ubuzima butandukanye. Kubera ko bagenda baragwira, byabaye ngombwa ko abana ba Nowa bafata ibyerekezo bitandukanye. Shemu, Hamu na Yafeti bose bari abana ba Nowa. Mugabo Bibiliya yerekana ko mu rubyaro rwa Nowa hariho umwana umwe yitwa Hamu. Uno Hamu yakoze ikosa ryatumye amateka y'urubyaro rwiwe ahinduka. Hamu yitegereje ubwambure bwa se aramutwenga, bituma Hamu avumwa. Amaze kuvumwa, uwo muvumo ufata n'urubyaro rwiwe. Mu byerekezo bitatu abana ba Nowa bahawe, Nowa yabahanuriye ko bano bana bazobaho ubuzima butandukanye. Nowa abwira abana biwe ko mu rubyaro rwa Shemu azoba umukuru muri bene se. Mugabo kandi ahanurira Yafeti ko nawe Yafeti azoba umutware. Hama kandi ahanurira Hamu ko azoba umucakara n'umusuku wa bene se. Byari bigoye cane, byari bibabaje kuri Hamu, ariko kandi niwo mugabane yari yahisemwo. Imana nitugwanire cane. Mu rubyaro rwa bano bana batatu ba Nowa tuhakura icubako c'amateka adasanzwe y'inosi yacu. Niho havira icubako kidasanzwe c'uburyo Imana na Satani intambara yabo yari ihambaye cane gusumba uko tubitekereza. Iyo ntambara ntabwo yari ihambaye muri kahise honyene, ariko kandi iracahambaye muri kino gihe cacu kirangiza amateka y'isi. Mbere no mu bitwa bizera, mu bitwa ba Kristo, iyo ntambara irabandanya ku mutaga no mwijoro. Imana nidufashe cane. Kubera ukugwirirana kw'abakomoka kuri Nowa, byabaye ngombwa ko bano bana batatu ba Nowa bafata ibyerekezo bitatu bitandukanye. Abana ba Shemu bafashe icerekezo co muri Aziya, batuye muri Aziya mu bihugu byo mu buseruko, abariho bubaka ibisagara byabo, abariho baba. Kandi abana ba Shemu nibo bahavuye bagwirirana haviramo n'Abisirayeli. Mugabo kandi abana ba Yafeti bavuye bafata ibyerekezo byo mu burengerazuba, ariyo byerekezo bya Europe mu Burayi, abariho bubaka ibisagara byabo. Mu gihe igice kinini c'abana ba Hamu bavuye berekeza mu bihugu byo muri Afrika, Egiputa na Ethiopia n'ibindi bihugu byinshi bihereranye nabo. Abo bana bafata ibyerekezo bitatu bitandukanye. Mugabo kandi iba n'intango idasanzwe y'ibihe by'ihindagurika ry'amateka, kubera ko ururimi rwari rumaze guhinduka, kubera ko n'uburere babamwo bwari bumaze guhinduka, kubera ko n'ibikorwa byabo byari bimaze gutandukana. Byatumye hatangura kubaho kudahuza hagati yabo. Hano mu gitabo c'Itanguriro ni mu gice ca 14 batwereka ngo intambara y'abami. Muri kino gice ubwami bwari bumaze kubaho ari bwinshi. Mugatwibukanye ku bwami bwa mbere bwari bwatanguriye i Babeli, hamwe bagira imigabo yo kubaka umunara. Burya bwami bwagiye gukomezwa n'Imurodi abwita ubwami bwa Buroni. Hari mu myaka y'1850 Nimurodi atanguza ubwo bwami, atangura kwigarurira ibihugu byinshi bitandukanye. Uno mugabo Bibiliya yerekana ko yabaye cihabugabo wa mbere mw'isi. Atangura kumvisha abantu ko ari byiza kusumbya umuva abandi ari wajya. Yagiriye kuri wa mugani w'ikirundi uvuga ngo imfizi isumba izindi niyo iharirwa amazi. Nimurodi atuma ivyiyumviro by'umuntu bihinduka, ubwicanyi butangura kuba bwinshi cane, abantu batangura kwicwa, hatangura kuba kwishira hejuru, ubwami buba bwinshi mw'isi, kugera igihe intambara zitangura kuba hagati yabo. Isi yuzura imivurungano, yuzura akajagari. Satani nawe arishima kubera ko arico ari yipfuza. Imana nitugwanire cane.
muri izi ntambara zagiye ziraba niho dukura amateka adasanzwe y'ibyagiye biraba. Muri kino gihe haciye haguruka ubwami bukomeye cyane bugera kuri bubiri. Ubwami bwa mbere bwari ubwami bwa Buroni bwahanzwe na Nimurodi. Abantu nabo bakaba bwari ubwami bwari busanzwe buri muri Aziya yo hagati. Bwari ubwami bukomeye cyane, bwari ubwami buteye imbere bufise igisirikare gikomeye cyane, bwaraganje isi yo muri ico gihe guhera mu myaka y'1850 gushika mu myaka y'1700 batwara isi n'inkomezi nyinshi cyane n'ubutunzi bwabo bwinshi. Muri Babuloni ya mbere ni abantu batanguye gusengera Imana nyinshi kandi bigakunda. Nimurodi yatanguye kubwira abantu ko bakwiye kugira umwidegembyo, umuntu wese agakora ibyo ashatse, akanywa uko ashatse, akarya uko ashatse, agasenga uko ashatse, muri make akabaho uko yigombeye. Iyo Babuloni rero niyo ubundi bwami bwose bwubatseko. Inyuma ya Babuloni tubona ko hagiye kuza ubundi bwami bw'abana bakomoka kuri Yafeti. Mwibuke ko abana ba Yafeti bari bagiye mu bihugu byo mu burengerazuba ariho muri Erope, kubera ko myaka y'1700 muri Erope hateye ingwara z'ibiza n'inzara. Byabaye ngombwa ko abana ba Yafeti bava muri ibyo bihugu bakaza kuba mu bihugu byo muri Aziya. Kubera ko bwari ubwami bubiri butandukanye, hahindutse isibaniro ry'intambara hagati y'abana ba Yafeti hamwe n'ubwami bwa Babuloni, aho tubona ko hapfuye ibintu byinshi by'abantu. Mugabo ubwami bw'abana ba Yafeti ubwitwa n'ubwami bw'Abahitite butsinda urugamba mu myaka y'1700 bufata isi burayigarurira buyobora ku mirongo bwishakiye. Imana nidufashe cyane. Mugabo kandi muri iyo myaka y'1700 tubona ko ubwami bwa Egiputa nabwo abana bakomoka mu rubyaro rwa Hamu bari batanguye gukomera, bari batanguye kubaka igisirikare cyaho ku rugero ruteye imbere. Ni muri kino kiringo tubona amateka y'uburyo Aburahamu yahamagawe, y'uburyo Isaka yahamagawe, y'uburyo Yakobo yahamagawe, y'uburyo Yakobo yabyaye abana 12, kugera n'igihe twinjira mu mateka y'umwana yitwa Yosefu, igihe yagurishwa akajanwa muri Egiputa. Yosefu ageze muri Egiputa yagizwe umukozi wa Potifari. Potifari yari umugabisha w'ingabo mukuru muri Egiputa, yari arongoye igisirikare c'inkomezi, yari arongoye igisirikare cyo gitera imbere. Egiputa yari ikize, yari ifise amazahabu, yari yaratanguye imigambi yo gukora ibintu biteye ubwoba. Muri Egiputa hari ibishengero binini cyane by'ibigirwamana. Egiputa ntiyarizi Imana yaremye ijuru n'isi, yari yarubatse ku mushinge wa Babuloni ya mbere. Egiputa nayubaka ko ihimiriza abanyagihugu bayo gusenga imana zitazwi, gusenga imana z'ibirere, gusenga imana zuba n'ukwezi, gusenga imana mvura, ariko Imana yo mwijuru abiremye byose ntibayihaye agaciro. Niyo mpamvu muri ico gihe nyene ariho tubonera ko Egiputa hamwe n'Abahitite batanguye urugamba kugira ngo barondere uwoganza isi yo muri ico gihe. Abahitite baragwanye uko bashoboye, ariko mu myaka y'1500 mbere yuko Yesu aza, Abahitite batsindwa mu rugamba. Egiputa yigarurira ibihugu byose byo ku isi, itangura kuganza atakitangira. Mu by'ukuri Egiputa yari ikomeye, bigera n'igihe abana ba Yakobo bajanwa muri Egiputa. Abagezeyo bamaze igihe kinini cyane muri Egiputa, ariko kandi Imana ibasezeranira ko igihe kizogera ikabavukiriza umucunguzi ariwe Mose. Mose avukira muri Egiputa, akurira ibwami kwa Farawo, aregwa nk'umwana w'umukobwa wa Farawo, akura yigishwa ibijanye n'imigenzo ya cami, akura yigishwa ibijanye n'intambara kuko bamutegurira kuzava umwami n'umutware muri Egiputa. Ariko Mose yitegereza kure y'icubahiro bamuha, akabona icubahiro kidahera c'ubwami bw'Imana. Igihe Kristo azoba agarutse gucungura abantu, yabonye uburyo azambikwa amakamba atabora atandukanye n'amakamba y'abisi. Imana ntihabwa icubahiro cane. Ivyo vyateye Mose kugira umuhati wo gukurikira Imana, wo kubana na bene wabo b'Abaheburayo, wo kugumana nabo akabaremesha. Bigera n'igihe Mose yirukanwa muri Egiputa ubwo umunyegiputa yari yishe, arahunga. Mugabe inyuma y'imyaka 40 Mose yaragarutse aje gutora Abisirayeli ngo abatwari wabo. Byaragoranye,
ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ane na mirongo ine na gatandatu byarakunze Isirayeli iva muri Egiputa. Mu by'ukuri bari bishimye, bari banezerewe cyane. Ijoro ry'itariki ya 14 ukwezi kwa mbere igihumbi kimwe amajana ane na mirongo ine na gatandatu abana ba Isirayeli basangiye Pasika banezerewe, bitegura gutanga urugendo rwari rugiye kubaka amateka mashasha y'umuryango w'Imana mw'isi. Hari amaze igihe kirekire cyane Satani yarazimanganije abana b'Imana, ariko Imana yitegereje muri Aburahamu ihabona ubutaka bwiza yoteramwo imbuto y'urubyaro rwayo, imbuto y'urubyaro rwari kuzobika kandi rukazigama ukuri kwayo. Nuko Imana ihabira Abisirayeli. Abisirayeli batangiye urugendo rwabo rwari kuzomaza igihe gitoya nk'uko babitekereza. Mu by'ukuri muri gahunda y'ingendo muri ico gihe yakorerwako urugendo rwabo rwari kumara igihe gitoya, iminsi idashika 40. Muga kubera ko ubugaragwa bwabo bwari bwinshi, byaye ngombwa ko Imana bazengurutse imyaka 40 mu bugaragwa, bituma bagera i Kanani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ane na gatandatu, nyuma y'imyaka 40 bazerera mu bugaragwa. Bageze i Kanani byabaye ngombwa ko batanga urundi rugamba rudasanzwe. Mu by'ukuri bari basanzwe bazi ko Kanani ari isezerano Imana yabahaye ko bazokwegukira, ariko Isirayeli ntiyigeze yizigira Imana. Ku rugero rw'uko hakiri kumwe na Mose babwiye kurungika abatasi ngo baje gutata, ariko atari umugambi w'Imana. Muga kubera ko Isirayeli yizigira inkomezi zayo, yiyumvira kurungika abatasi ngo baje kuraba ko ivyo Imana yababwiye ari byo. Kandi bagezeyo basanze igihugu ari ciza, basanze igihugu kurimbuka ari igihugu giteye igomwe, basanze ari igihugu c'amahoro, basanze ari igihugu kimera. Hamba bagaruka bavuga ati mu by'ukuri ivy'Imana yavuze nibyo, Kanani ni nziza, Kanani irateye igomwe, Kanani irabereye. Mugabo acavuga ngo ariko haba abagabo banini, haba abagabo b'ibigatanya, ntabwo twabagwanya ngo tubashobore. Yosuwa na Kalebu bahagaze mu mbaraga z'ijoro arababwira ngo ntimugire ubwoba, abo bagabo mu izina ry'Imana tuzobajya bwa mutsima, ahubwo nimuze tuduge twegukira ico gihugu. Ariko Isirayeli ntigeze agacira amajambo ya Yosuwa, baranana bagira imigambi yo gusubira inyuma ngo basubire muri Egiputa. Imana ibateza ibyago, bamara imyaka 40 mu ruzerero kandi bari bageze iwabo. Imana nitugwanire cane. Bene data, mu by'ukuri abatasi baragiye i Kanani yo mw'ijuru kandi basanze ari igihugu ciza cane. Mose ndetse na Enoke abo n'abantu baserukira urubyaro rwa Adamu baragiye mw'ijuru, basanze ari igihugu kinini cane twese co dukwira. Nta muntu n'umwe Imana yaremye yobura inzu iwe mw'ijuru. Ni inzu nziza cane kandi ziteye igomwe, ni igihugu c'amahoro kitagira icaha. Mbega ukuntu Imana iturarikira kwihana ngo tuzocegukire. Ariko benshi muri twebwe bariko basubira inyuma kandi twari tugeze ku rugabano, bariko basubira inyuma kandi twari tugeze ku gutsinda, bafashwe n'Imana z'ipeyori. Mbega ukuntu ubusambanyi bw'imonogoje mw'ishengero ry'Imana, mbega ukuntu ivyitwa ibizira vy'akaboregwe vyatsindaro mw'ishengero ry'Imana, mbega ukuntu abitwa abayoboye abandi mw'ishengero ry'Imana, mu makorare, muri jana n'abandi batandukanye batwawe n'akaboregwe n'ubusambanyi. Nta gukekeranya tugeze ku rugabano rw'i Kanani. Mbega muri inzu y'Isiyoni we uriteguye kwambuka? Tuti bavandimwe, reka kino gice ca kabiri tukirangirize hano. Ndabatumiriye kuzogumana natwe mu gice ca gatatu, aho tuzobandanya tureba uburyo urugendo rw'Abisirayeli rwagenze. Mbega bamaze kugera i Kanani byagenze gute? Ibi bihuriye hehe n'intambara idasanzwe Satani yatanguje kugira ngo agwanye ikiremwa muntu kw'isi? Mbega ibihuriye hehe n'ikorosi ridasanzwe Satani yateguye neza mbere no muri kino gihe c'iherezo? Imana ibashoboze kwihana, Imana dushoboze kuronka ivyizigiro kugira ngo Yesu Kristo azogarukira tuze tumusangire udatinya. Kugenda basanje n'isorece mu izina rya Yesu, amena. Dusenga Imana. Turagushimiye data twese mw'ijuru kwera kudukunda, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze kubwa kano kandi kajyo keza uturonkeje ko kwiga ijambo ryawe ryiza. Turangije kubona uburyo abavyeyi bacu ba mbere ari Abisirayeli urugendo rwabo rwabagoye kubera kutizera. Turakwinginze ngo wongere urungike ibihe vy'ihembura mw'ishengero ryawe. Turakwinginze ngo wongere urungike abasaruzi mu murima wawe. Erega ivyimburwa ni vyinshi ariko imbuzi ni bake. None rero turakwinginze wenye n'uruzabibu urungike abakozi babizigirwa kugira ngo barangize umurimo hama dutahe. Ni mw'izina ry'Umwami n'umucunguzi wa
wacu Yesu Kristo tubisavyemo, amina.